bakunzi bacu, bakunzi ba Sexy Love TV, karibu kandi, karibu muri emission yacu, The Brunch Time. Nibaza ko mwamaze kutumenyera. Ego. Quand même. Ni sawa? Ni sawa? Nawe urakomeye? Ego vraiment. Ça fait très longtemps. C'est myinshi, 2 semaines. 2 semaines? Ego. Comme toujours, murabizi neza yuko muri The Brunch Time, namandi kumwe Nirere Nadine. Niwe twama turi kumwe. No munsi turi kuri episode ya 4. Oh, wow. We have come far. Ya 4. Ego. I hope ko tuzovuga twashitse ku ma episode ya 100. Donc, nibaza yuko nayishaka Nadine no munsi bari batubwira icyo tuza kuvuga ko murazi yuko muri Brunch Time tuvuga ibintu vya in your 30s, waiting in your 30s. Rero twace twumvira uti nikiye kintu twovuga ko nyene cerekeye abantu bari ko bararindira in their 30s. Tuvuga ku magara y'iwacu, santé, health kubavuga icyongereza. Rero uno musi nivyo tuza kuvuga ko. What do you think? Nico tuza kuvuga ko ndabibutse yuko comme toujours émission zo muri iyi minsi turiko dukorana na Spirit, ari aga cocktail kari gasama flavor ari varié nkuko mubibona toujours, hariho mojito, hariho watermelon, hariho blueberry, hariho passion fruit, hariho na orange byose à base de vodka. Twongere également dushimire ikigo uno munsi restaurant yatwakiriye ari byo bifungurwa muri ko murabona hano ariyo Kepasa ni mwirohero. Turaza kubaha amadetail hanyuma reka tuvuge ku magara yacu. Amagara aragoye. Jewe c'est ce que j'ai remarqué. Hama tukiri mu buto, tukiri muri vingtaine, abari vya bindi turiko turajya show, ibintu byo kuja kwa muganga vraiment utagwaye ntuja kwa muganga. Haja kwa muganga. Jewe sinigeze nda kwa muganga ntagwaye. Ariko nkaca nibuka yuko duhereye ku bagore turakeneye kuja ku muginekologe. Abagabo, abagore twese turakeneye kugirisha check up y'umubiri wacu kugira ngo tumenye kubera ko basha n'ukuri tuba twanyoye ibiyoga byinshi na siporo tuba tugira nyene tuba nyene tunywa amazi gake nayo je nano wewe ntumbaze iby'amazi bitanguye. Donc nico gituma kanshi nukura amagara yacu arakenewe. Yes. Wewe uvyibaza kwiki d'abord? Okay. Ukuntu dutanguriye naho tuba twarakuriye muri famille, amafamille yo muri Afrika, amafamille yo mu Burundi, santé si kintu kinini bavuga ku bintu bya education, ibintu by'akazi, ibintu by'uko nivyo usanga abapanka bariko barabavugisha cyane cyane abakobwa. Hari ibintu bya santé byinshi batatubwiye. For example, muga umaze gushika in your 30s, kwera ngaha tuko turavuga ibintu in your 30s, hari ukuntu usanga premièrement ikintu naho master cyambere nuko nagerageza guta ibiro nibigende. Oya ntibivaho biri. Nkagira diet, nkagira sport, una byandi byose barekomanda kuri YouTube, social media hose. Kumbe mu nyuma canza kumenya yuko hariho n'ukuntu bijanye n'ama hormone. Cansanga yuko hariho aba docteur b'ama hormone. Ushaka kuja kwipimisha ama hormone. Vya vrai? Ngaha muri Bujumbura. Ngaha Bujumbura kuri polyclinique barahari, kuri Kira barahari. Nimba bifise ama lettre ya TH, T2, T something urumva ni bintu umaze kubalance ama hormone yawe comme une femme, ibindi byose biraja ku murongo. Donc uramenya ryari novuga gute, uramenya igituma utari kurata ibiro, igituma uri kurabi, donc uri kurabiganya. Ndazi yuko hari abantu par rapport ya stress baragira baratora ibiro. Je nk'abankurikira kuri Instagram biruka kuvuga yuko le simple fait yuko nagiye muri depression na stress byaratumye umushatsi wanje uvunguka. Mugabo ça j'ai pas su kubera ko sinigeze nivuza, naguma mbona umengo ukuguma ngwaragurika kwiwanje. Ego naragwaragurika singende kwa muganga. Naguma mvuga ati ibi ni bya bintu nyene ukaca wigirira kwinwera inzoga, ukaca wiryohererwa. Le sport c'était quelque chose de banal utigera wiyumvira gukora. Rero nibaza yuko kanshi
ibi donc que ça soit umuntu yonze uvyibushe ufise ibiro bigereranye twese nibaza ko turakeneye gusurveya amagara yacu tukaja kwa muganga naho utabugwara turase tendance yo kwibwira ati jewe singwara donc sinja kwa muganga voilà ugatsanga uvuze uti je singwa ikintu cyambere nabonye tip noha umuntu wese une femme ali in their 30s nuko wofata ukarondera kuba afise uburyo hari abantu badafise ama health insurance muga kuba yafise murashaka kuvuga uti chaque 6 mois zoza ndagenda gupimisha ibintu vyose kuba tafise health insurance urashaka gufata ukavuga uti reka ndabe yuko nogira diet iri balanced ego urashaka kuba udafise amafaranga yo kugira diet iri balanced mugo urashaka kwibwira uti reka nza ndarya nk'inyama kabiri mu ndwi canke ngabanye isukari nimba naho rashira ibiko bitatu mu chai reka ubunze ndashirayo 2 canke kimwe n'inusu bukebuke nkora ka marche najewe gym Jesse munda gym ibintu byo kuja muri gym ngo ndiko ndaterura gutya muga marche plutôt marche ndayishoboye ndashaka gutambuka kuva nga gushika aho nshaka rero ukacu uteza kudekova ibintu wewe ukunda nk'ibintu vya sport ukunda ukavuga uti iyi niyo sport enjoy no kuba sport yo gutamba kubera ko n'amatelefoni dufise hari ikintu ategeza kudufasha ntitugume dutunze amatelefoni ngo nayo kuja kuri Instagram nayo kuja kuri Snapchat nayo kuraba insaku nayo kuraba iki tuyakoreshe quelque chose d'important kuko turashaka kuja kuri YouTube juste kugira ndabe izo exercice nizahe exercice zo gukora 10 minutes at home bishobora gukora kugira ngo nshobore kugumana amagara meza murashobora kwibata ndi sure abantu bakora turaba bagira bavuga ati mbega urya ningena ngana ko mu makomantare yego cyangwa bakavyumvira mbega urya ningena ngana gute ariko araduha ama conseil y'amagara meza erega jeno harura yuko wo uri muri position yo kuduha advice ku bintu vyerekeye amagara meza kuko ndibaza yuko tukurikiranye Instagram yawe sex urabitubwira everyday ama struggles ugira rero Jesse ngene umuntu aza kuma advice ata experience abifisemo warafisemo experience yo kuvuga uti uno munsi nagwaye uno munsi nagwaye kuriya uno munsi nagwaye kandi ikintu naje kubona kuvyibuha ego birafise impact ku magara mugabo umuntu avyishe nima bisigura yuko ijana kwijana ata sante nziza afise canke ngo wonze ijana kwijana niwe afise sante nziza ntaco bivuze kandi du précise yuko aussi hariho na santé mentale turiko turavuga santé y'umubiri ibintu donc bitugora bona physiquement ariko hariho santé mentale inyuma yabijya byose hariho umuntu ashobora kuba arira misi yose kubera ko byanse ubuzima bwanse canke ikindi kintu afise ikindi kibazo nico cose nico kuraba ntimwishiremwo ngo kuja kuraba psychologue ngo ibintu by'abazungu ngo ni by'abazungu umutherapist ngo ni by'abazungu ariko kuri vraiment tugarutse kuri ico cyo kwivuza ndazi yuko kuja gutanga amaraso tubona ko ari ibintu biri banal ariko a chaque fois ko utanze amaraso barakubwira certaines maladies barazikubwira donc état de santé yiwawe ntaco bigutwaye genda mutanga amaraso worashaka kuvuga ngo ndonze ngo amaraso yanje ngo ni make pas du tout utagiye kubiraba utagiye gutanga amaraso ngo amaraso yawe yapime kuri uzopfa umenye yuko hari ikibazo ufite donc nibaza yuko turakwiye kwivuza turakwiye kwivuza ukamenya état de santé yiwawe ubikunda utabikunda especially uri kuragera muri iyi myaka ya 30 kuduga wegereje 27 30 kuduga cyane nko kubitwega abakobwa ubu uri kuregereza imyaka ushaka par exemple kuvyara reka tuvuge yuko wafashe umwanya wo kubuildinga business ufata umwanya wo kubuildinga career ibintu yavuga ko twafashe n'umwanya wo kujya ubuzima no kujya ubuzima byose ukaza kwikangura uri muri 30s ukavuga uti hageze ko mbyara uteza no gutegura umubiri wawe uravyumva ni nka kujya hari umuntu yigeze kumbwira uti ugomba yuko ikintu kiba ku mubiri wawe for example ushaka kuvyara none umurimyi agiye gutera imbuto arategura ivu uravyumva napfa gutera ngo mu mabuye uko nyene ngo agishire arategura ivu agashiraho ibikene hama gaca atera imbuto none no nitwegele farm bashiraho imbuto
mugasanga ubutaka ntibuteguye c'est pas tous les cas mugabo c'est pas dans tous les cas ariko oya jewe ndazi yuko ya des femmes bakubwira yuko ngo je nagiye ngo ku gynécologue ngo mfise inda alors que c'est complètement faux ntibavyumva je ko en tant que jeune fille je nshaka kuja ku gynécologue ariko hariho ingwara nyinshi ushobora kugira donc sans utaja ku gynécologue ntavyo uzofumenya les règles douloureuses hari abantu ba développer endométriose il faut kuja kubirabisha donc ukagira des saignements utazi ico zivako hari abantu usanga bafite amafibrome amakiste muri bo ndagusabe set naguciriye uzogira ikiganiro tuzana umuntu specialist atubwire kuri ibyo bintu bibiri hari ukuntu uvyise endométriose na fibrosis ego amafibrome n'amakiste turifuza neza si jamais il y a un gynécologue ariko aradukurikirana muri iki kiganiro turifuza yuko yoza akadusigurira réellement akatubwira ibibazo abakobwa abadamu duca muri vyo abamaze kuvyara hari abagira ama préclampsia donc hari uheruka kubivuga ku ma réseaux sociaux iriwe abataravyara donc abavyaye les soucis abantu umuntu wese agira kuko urumva twebwe turashobora kuja muri periode y'ukurindira ibintu bimwe bamwe tugasanga réellement on est malade mais on ne sait pas kubera ikintu kutivuza kandi je namandiko ndavuga imana ifasha ubifashije ushobora utari à mesure yukuja kwivuza cyangwa utagira accès kuri uwo gynécologue facilement ariko nibaza ko hari ibigo bifasha donc ivyo bigo bifasha hariho ababizi ushaka kubitwandikira muri commentaire bakatubwira hari ibigo bifasha ntituvuge ku badamu gusa n'abagabo baragira ibibazo kurya inyama nyinshi baragwara amagute baravyimba amaguru donc umuntu wese nibaza yuko amagara yiwe ari très important ari très important que amagara dushimikire aussi ku magara mental kubera ko ayo magara mental ivyo vyose mugenda muracamo mu buzima bwa misi yose ivyo vya affecta relation ugiranira n'uwundi kubera uvuze kuri ivyo bibazo mental health kenshi usanga tuba muri culture ico kintu nikivugwa cyane ku bagabo mushaka kuvuga yuko uri stressed n'ikintu ni nkaho uri kuragorana canke nuri umugabo enough kukiresolve ugasanga kenshi namakuru tumaze kumva kenshi abagabo biruguru bariyahura kenshi bariyahura abo ngaho mu gisagara barashaka kuba atari benshi muga bacaca mu ngeso zitanu mu nzoga ugasanga afise nk'aka habitude yo ntashobora gusiba basket nubwo vyongena gute ateza kuguma agenda haba ari ikintu abafise ari mentally kiba kiko kiramukoroga ugasanga kenshi ariko aritabariza ivyo outside people mugasanga hari aba psychologue abantu bashaka kunavuga ngo nonga muri Africa nshaka kuja ku therapist nshaka kuja ku psychologue okay mugura ja kwa pastor exactly uraja kwa patiri kwirega ijya ni nka therapy mu bisanzwe ntuvuze ngo mubihagarike mugijya ni nka therapy muga byoba even more better ugiye ku muntu acakubwira uti okay reka dupime hypertension yawe reka dupime amaraso yawe hejuru y'ivyo wambwiye reka dupime n'ukuntu ton corps imeze turabe yuko ivyo bindi bitariko biri affecta mentally tuhavure nga mugani no hose tuhavure you see ivyo nivyo rero tutakunda maybe we umaze gukora iki jewe nibaza yuko ikintu ca mbere camfashije c'est no gutahura d'abord ko ibintu ndiko ndacamo bitari normal ndasi umugenzi yambwiye sinzoka ndavuye byaranwengeje yambwiye ati sexy mugabo uragwaragurika cyane ugumugwaye utuntu dutoyi ugumugwaye hama ikintu batari bazi banshi nuko kugwara yari pretext donc ego naba numva ntameze neza mugabe ari pretext yo kugira ngo ntibagire donc ntibasuye kumbarira ngo dusangire ntibasuye dusohoke wacutanga excuse y'ukugwaye ego naca ndababwira nti ndagwaye rero uko kugwara kwiwanje yari ukugwara psychologique
yari kurwara kubera ntameze neza donc rero nico cankijije ofete icankijije nuko abo bantu bubaho uwo muntu yubahutse akambwira ati sexy uragwara kuruka cane hanyuma ndatangura ndibaza ati est-ce que j'ai pas un problème ça c'est la question est-ce que j'ai pas un problème ok si j'ai un problème où est-ce que je peux aller ni hehe noja ninde noja kuraba ninde noja kuvisita ninde noja hama umugenzi wanje wundi umwe acaranyigirira aransabira rendez-vous muri consultation ku psychologue hama umunsi nja kumuraba naravuze ndarira rero nukuri ntimwibaze ngo kurira ni oya ukurira no gusohora bya bindi byose ufise muri wewe kumva yuko bitigeze kukuvamo yego birakuvamo forcément birakuvamo rero nibaza ko ariyo chance afise kugira amenye yuko nagwaye psychologiquement kugira amenye yuko nagize ibibazo niko I was there someone was there for me kurira si bibi kumva yuko bikuremereye si bibi kurondera umuntu mu biganira si bibi kuko je nabiciyemwo nukuri vraiment je ndifuza yuko wewe wibaza yuko uri kurabicamo nukuri contact mo jewe nzokwereka aho naciye nzokuba hafi ndakumvirize kuko ndazi neza yuko jewe hari habaro bafashe umwanya wo kunyumviriza hariho n'abatigeze banyumviriza bibaza ngo ndiko ndafina nkuye yambwiye ngo uragwaragurika gose kandi yabimbwira vraiment avec une haine avec une ibintu nyene gusa nkaho ugumugorana kwa ego uri kurangora kubera ko yashaka ko ndagusavye rendez-vous umbwira ko atamwanya ufise ashaka ko ndakubwiye yuko tubonana nawe uri kuranduhisha uri kunsaba ibintu jewe nta energie mfise yo gukora nibaze yuko ni kuri santé mentale irakomeye cyane kuko iyo santé mentale ça a affecté ma façon d'être ça a affecté uko narindi ego sur les réseaux sociaux nerekana yuko everything is fine kandi abantu bose babona yuko everything is fine ariko mentalement sinari meze neza donc jewe nta problème ya poids sinigeze ngira ikibazo ngo ngiziki ariko kubera ko j'ai développé un problème cardiaque kuva nkiri muto donc bose baguma babishira kuri le fait yuko j'ai du poids nkagerageza nkabita bikanka nkaja ahantu hose bikanka ukamengo ni corvée rero abantu bakaca batangura kukubwira nabi ego jewe uko kumbwira nabi kwajemwo force ni kuri vraiment ndumva ingoga ndumva ko merewe neza ndumva yuko au fur et à mesure yuko bamba hafi merewe neza ariko hariho abariko baradukurikirana mentalement batameze neza physiquement batameze neza ego uragwara donc uri umudamu ukagira des saignements ziri constant c'est un problème genda wirabishe genda kwa muganga ukari kuribwa munda ntiwibaze ko kuribwa munda je namantiko ndavuga yuko naho mvyimba agahere gatoyi ncambwira mama ati tuje kwa muganga akibaza ngo ndiko ndafyimba nanje rero ndi wa muntu j'ai peur akantu kose karantera ubwoba kubera ko sinzi ubu haraje ama cancer menshi umuntu akamenya ko agwaye cancer imaze kugera kuri stade élevé alors que nakantu kaje gutyo nyene wewe ukakirengagiza twige kwivuza no kuri bakunzi no kuri twige kwivuza tumenye santé yacu donc apana santé gusa physique santé mentale santé yose icacu cyose dukuri twige emotional ones wumva utameze neza no kuri si ibintu biri bizarre appelle tes amis et parle-en nukuri nturi bizarre uri nk'abandi hariho umwe hariho babiri hariho ijana bameze nka wewe ariko kubera mwese muhoze nta numwe azomenya ngene yo bafasha sinzi nidini ko hari ikintu wewe coba caragushikiye muri 2020 elle est exactement le 21 juin yari muri juin quoi naragize kubabara mu nda twejeje gufungura ndababara mu nda numva ndababaye gose hama mara imisi urana kwa kundi umva ubabara ukacuja muri toilette ubabara ukacuja muri toilette aho sinumva ndavuga ati none nama periods ariko arangira gutya turikeka yuko yo bari ama periods turikeka yuko bari iki mukacanja kwa muganga baca barapima nyene ama grand besoin yiwanje baca basanga mfise pylori H pylori ni kibacterie kiza munda
destabilize ibintu byo mu nda kwa. Okay. Hama barama imiti urumvise neza ko kubarabara mu nda bitari normal. Voilà. Barama imiti yo kucica kwa. Rero je nani wa mwana yakuze sinagwara. Ndibaza na mama narabuza n'ahantu bandeye vaccine. Nahahaje. Urumva nari wa mwana ntagwara. Swat. Hama ndatangura ndafata iyo miti rero kuko kundi kutamenya no gusoma ibintu byo ku miti kubera iki sinigera nja kwa muganga cyasanga ama side effect yo muri iyo miti hari ama antibiotic akaze cyane hamwe utangura no kurazirana nimba biko bavyita mu Kirundi ukabura kuryama ukabura iki ugasanga nayo ko ndangwa nk'ibinini nka 6 uravyumva gatatu ku munsi urumva bitari normal hama ivyo ndabiheza haragera igenda bihagarika abantu bambwira abari bamaze kubatora iyo bacteria ya H. ndavuga guys nguma numva ntameze neza bro birateba nda developer ikintu bitwa sinzi ko novuga anxiety mu Gifaransa ni anxiety kumva utameze neza ufite ubwoba ku kintu cyose ikintu cyose kuko hari ukuntu nk'umube wamfata muri chest kugara gutya nkumva nkaho nashaka guhema ibintu byuko rero hari ukuntu ugwaye birafecta nkuko wabivuze mentally urashobora no kubutagwaye cyane physically muga bikakwafecta mentally ugasanga nicaye ahantu si ndatangura anxiety yanjye raduka muga kwa kundi nushaka kuja ku visiting a therapist a psychologist ubigenza gute no kubwira yuko jana numwe twagiye kuvuga byahavuye ndatangura kumenyera bivanye ndibaza avec le temps imana ngiriye ubuntu avec le temps bigenda birahera bukewe nageze ahantu nashaka guhagarara muri ville 5 minutes ngo muri crowd y'abantu numva I can't breathe numva yuko nashaka guhema abantu ni benshi voilà kumbe byaravuye ino bija ino sinabimenya nibyo dufungura nibaza yuko nibyo dufungura nayigeze kugwara mu nda na jewe mu nda gucyo nyene pi barabura estoma barabura intestin bakamvura ibintu byose bikanka mugapaka ibyo mfungura nsanga hari ibintu ndi allergique hari ibyo ntashaka kugura nibaza yuko twige kwimenya donc santé yiwacu ihagaze nigiki dufungura nigiki turi allergique hari ibintu tutaraba ko turi allergique hari ibintu tugera kumenya kubera ko tuvuye mu gihugu canke turinze kugwara cane donc twige vraiment tubibutse cane ko tuko turaraba ikiganiro The Brunch Time, waiting in your 30's, tuko turavuga ku magara yacu, amagara mental, amagara physique, ni gute twovyitegurira, ni gute twovyirinda ngo tugere kugera muri 30 ans, 40 ans dufise ibibazo ari ibintu twari gushobora kuba twaresolve bien avant les 30 ans. Tubibutse également yuko iki kiganiro twagifashijwemo na Spirit akabaraga cocktail kari gasama flavor ari différent mushobora kugurira muri Tuganira 3 avenue Higiro mushobora kugasanga no kuri Villade si je ne me trompe pas turaza kubashiriraho contact y'ingene mushobora kukaronka Nadine nibaza yuko nk'akajambo kanyuma ko wotekerera abakunzi bacu abakunzi ba Sexy Love abakunzi ba Nadine bamuravye abakunzi ba umuntu wese uvuga uti reka ndamuhe message par rapport à sa santé au mubiri novuga uti santé ni kumenya umubiri wiwawe cyo ni cambe hama ica kabiri nutinye kuja kwivuza hama ica gatatu dukontrole ibyo tufungura control ibyo fungura hama ica kane ica nyuma novuga ni gira ikintu ca routine mu buzima in terms of like uzuragira umunsi wa sport uzuragira umunsi wa relax uzuragira umunsi uvuga uti uno munsi ndamaze kumva yuko même pas fasting spirituel même fasting isanzwe irafasha umubiri kugira umubiri ugire detox ugira umunsi ugira detox gusa urumva unywa ibintu gusa ibintu byose umubiri biveyo hama buke hama umuti munini wa santé ni kugira amahoro mu mutima
nukuri imana idufashe kugira amahoro mu mutima yabivuze byose nukuri jewe nk'ubu naratanguye sport ndazi yuko le simple fait ko ngenda muri marche le simple fait ko ngenda muri marche ndagira juste marche nimugire sport ni ikintu ca mbere vraiment je nanka arabizi neza I hate it yo n'umutima wanje wose ndavyanga mugabo le simple fait yuko nja muri marche birandestressa bigatuma nsinzira neza donc murabe namwe ikintu kiborohera wumva yuko umutima wameze neza hama visite ton docteur genda murasaba bagenzi b'abaganga murafise entourage yanyu harimo abaganga ibitaro bikwegereye genda wivuze akantu kose nukuri wivuze hama tu vas nous remercier plus tard turabakunda cyane rwose nakoze kudukurikirana mubandanye mukurikira ibiganiro bya Sexy Love TV show hanyuma mugire subscribe mugire ama commentaire share nukuri mu sharing muzoba mukoze ni kubwanyu dutera imbere we love you bye